Tugeze rero muri wa mwanya mwiza, wa mwanya w'ijambo ry'uno munsi, ijambo rikiza, ijambo rihindura ubugingo bw'umuntu, ijambo rigukura aho waruri rikagushira mu bundi buzima, ijambo rituma rihindura ubuzima wabayeho imyaka, maze uno munsi ino tariki ubuzima bwawe bwahinduka. Uri kumwe na Jackson Nkeshimana. Reka dusome amajambo y'Imana yanditse muri Zaburi 34 ku murongo wa 19. Zaburi 34 19 ku bafite Bibiliya muri no mwanya, ko ndazi ko ari umwanya muzi cyane, kenshi uba urindiriye ico tuza kuvuga kivuye kuhoraho, maze kenshi usanga mufise Bibiliya zanyu kuri page ya 635. Urupapuro ni 635. Zaburi 34 cyangwa ubyandike ku murongo wa 19, havuga ati: amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Ndasubiramo: amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Ndasubiramo ubwira gatatu: amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Uhoraho agira agukize amarushwa yawe. Vuga uti amen. Uhoraho agira agukize amarushwa yawe. Sinzi ko ubyumva cyane. Uhoraho agira agukize amarushwa yawe. Ngomba kuvuga hanini kumbure ku marushwa wabayemo, kandi mvuge kandi n'ingene Uhoraho agira yagukize. Ni kenshi wabaye mu bibazo byinshi cyane, ni kenshi watakamvye cyane, ni kenshi wababaye cyane, ni kenshi abantu bagutaye cyane, ni kenshi ibintu byagutaye byaguheze ko cyane, ni kenshi rimwe na rimwe n'inzu yarakuguye ko, rimwe na rimwe abantu baragutwaye ibyawe, barakurenganya, ikindi gihe kumbure bagutwaye n'itongo, ariko agira agutabare, agira agukize vyose. Vuga uti amen. Iyi jambo ririmo amajambo abiri, ati amarushwa y'umugororotsi ni menshi. Ico ni kimwe kigaragaza ko kuba uri mu marushwa kandi ugororotse si gitangaza, birazwe. Ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari Jackson abivuze, ariko ni ijambo ry'Imana ribivuze ko amarushwa y'umugororotsi ni menshi, birazwe. Kuba uri mu marushwa, kuba uri mu magogwa, kuba byose bimeze uko bimeze, si gitangaza cyane, si bishasha, suko bibaye akataraboneka, suko bibaye akamuna canke ikindi kintu umenga ntikigeze kubaho, ariko biri mu bisanzwe by'ubuzima bwacu. Kuba abantu bashobora guhindura uko bahora bakubona, kuba abantu bashobora kukwita amazina atandukanye, kuba bashobora kukwirukana ku kazi wari umwizigirwa wa mbere ku kazi aho ukorera, kuba bashobora kukwirukana kumbure mu rusengero wari umwizigirwa wa mbere azwi, kuba bashobora kukwirukana, kuba abandi baronse amaparcelle ukaba utaronse wenyine, kuba abo musangiye diplome mushobora kuba mudahembwa hamwe ukaba uri munsi cyane, kuba wamupanga misi yose, kuba inzu yawe yamayagurutse kandi Uhoraho ari wazigama vyose, niwe muzigamyi wacu, umuyaga ni wo awuzibira akavuga ati ntuhace ntuhonone inzu ya naka. Kuba ivyo vyose bikubako nk'uko bikubako, kuba urara inzara si gitangaza. Uti Jack uranciye umutima. Oya, ndiko nkubwira ukuri, si gitangaza ko umaze imyaka 3 mu bitaro, ko umaze imyaka 5 mu bitaro, ko umaze imyaka 20 mu bitaro, ko ufise ingwara imaze imyaka 15, kuba ugwaye iyo ngwara bavuga ngo ntikira nubwo Uhoraho atangwara idakira, kuba umeze uko umeze, kuba wahuye n'ibibazo wahuye navyo utavyigombeye.
sigitangaza cyane. Amarusho y'umugororotsi ni menshi. Ijambo rigira kabiri, uhora yamukiza yose. Amarusho y'umugororotsi ni menshi cyane, ni menshi. Si amarushwa amwe canke irushwa rimwe. Sizigeno rivuga, ariko ntabwo ari kimwe cyonyine cyakubayeko. Mugabo kimwe gihamagara ikindi, kindi gihamagara ikindi. Urira kabiri ku munsi cyangwa urira gatatu ku munsi, mu gatondo saa sita no ku mugoroba ukamenga ni kiro yo kwa muganga. Warababaye, wararushe, waratakambye, waragerageje uko ushoboye kose, mugabo byaranse. Mugabo amarusho y'umugororotsi nivyo ni menshi, ariko hora yamukiza yose. Vuga uti amen. Ijambo ry'Imana rivuga ati hora yamukiza mwamwe ayandi akayareka. Nirivuga ati amukiza yayandi akomakomeye canke yayandi abayabaye. Hari gihe rero amarusho gukurikirana, akagukurikirana ukibaza mbega none niki narishe, niki noba ndafitiye ideni no canke ningorane nyabaki noba naragize zotuma ibi byago byose bimbako. Kandi ubwo rero wasenga Imana ikabwira ati ndi kumwe nawe kibondo, ndi kumwe nawe, sinzoguheba, sinzoguhemukira, nzokoma ndi kumwe nawe. Ni waca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, ni waca mu muriro nzoba ndi kumwe nawe, kandi ubuntu bwawe buri kumwe na ubuntu bwanje buri kumwe nawe. Ukumvumenga byarenze uko umuntu yovyumva. Ukari ukavuga ati none gamana uzonkiza ryari, uzonkiza ryari, uzonkiza napfuye, uzonkiza ryari. Hari amarushwa n'amarushwa. Ndibuka hari mu gihe cy'intambara, aho naba haraba intambara ikomeye, maze intambara yatangiye ku murango, maze bisaba ko duhunga. Ndibuka ko mu mama umwe yari mu nzu azi ko umwana ariko akina mu rupango mu rugo, maze asohoka azi ko agiye guhitana umwana, akubitire ku mugongo yiruka ahungana umwana kuko nta muntu yahungana ikintu na kimwe. Aca mu rugo ahitana ikibunda akubitira ku mugongo yibaza ngo n'umwana. Ageze imbere gato abantu bamubwira ati wowe uraguhungana ibintu, ugahungana iyo mbwa yawe. Aravye asanga ni kibunda. Hari amarusho aratanga ayo, iyo mvire nawe na marushwa. Amarusho y'umugororotsi ni menshi. Undi mu mama hari mu bihugu byo hanze yarakunda umwana wiwe cyane, nta muntu n'umwe adakunda umwana wiwe. Hatangura volcan, ibirunga. Uwo munsi ibirunga bitangura hari ku murango, acaza yiruka abona bigomba bishikire aho umwana ari. Byari bitanguye gusora wa mwotsi wavyo. Umwana nawe yari ajyamye mu cyumba, aca yiruka gose. Abandi biruka bahunga, mugabo we yiruka asubira inyuma agiye kuraba umwana wiwe kugira ngo amutore. Yari umwana muto nyajyamye, ariruka cyane gose. Hamuyumva ati no gupfa no tuma nkapfa, mugabo nkakiza umwana wanjye. Hagera hahandi hari umwana afatara zinga azingira mu gashuka, arateruraza yiruka n'ingoga, ariruka gose kugira ngo akire ya volcan. Bya birunga bica bifata ahantu hose yarari, yanzu yose birakikuza, maze we abayirutse ageze hirya. Agiye kuraba asanga mu gishingo cyo kuzingazinga umwana yazinze umusego. Ayo samarushwa yararize, aratakamba, ariyumvira byinshi. Ayo samarushwa. Hari abantu bari mu mageragezwa, hari abantu bari mu marushwa. Sindayita mageragezwa, ahubwo ndayite nyene uko Bibiliya yayise amarushwa menshi cyane, menshi. Ni benshi. Umusangi wiwe ukabona umenga amaso aratukuye, wamubaza akakubwira ati nari ndyamye, kumbi yari korarira.
kubw'ibibazo vyiwe arimo, kubw'amagogo arimo. Amarusho ni menshi cyane, yarababaye cyane gose, yararushe. Hari abandi benshi batifuza gukizwa kumbure kubera babona amarusho urimo, bavuga ati none naka ko mbona umenga canke nukuraba neza canke ntasenga Imana nyakuri, yo basenga ibindi bintu atari Imana. Imana nzima yaremye isi n'ijuru, irashobora kumureka nk'uko asenga. Turamuzi arasenga aritanga cyane, Imana irashobora kureka akagwa muri ivyo n'amarusho. Ndazi umumama yarafise abana 10 mu ntambara babiciye icyarimwe, kandi abona ayo samarushwa. Tuvugana ukuri, ayo samarushwa. Hari ushobora kuvuga ko afise amarushwa kubera ahembwa amafaranga make, hari n'undi afise amarushwa yuko ataronka nayo makenya. Hari gihe widodomba uvuga ati Mana ndarushe no kugenda n'amaguru n'ukuri, ndakeneye agakinga. Undi nawe akita amarusho akavuga ati Mana ndarushe n'agakinga, ndakeneye akamoto. Uri nawe agahera ngaho ku kamoto ati nkeneye umuduga. Undi nawe akavuga ati umuduga ntawe nkeneye undi mwiza. Akita amarusho. Hari amarusho. Hapo nyuma ya nyumba kuna taabu na matatizo kwa watu. Hari igihe ujya kwiganira umuntu ivyawe, ukibaza ko wewe rero aragahambaye, uri mu marusho akomeye cyane, ukaza kumwiganira kubona yambara agapantaro keza kagoroye cyangwa akajipe keza kagoroye cyangwa agakwemu keza kameze neza, ubona strengaguri ku mwanya wose. Wamubwira ukabona ariko arakorora amosozi, ukibaza ko ariko korora amosozi kubw'ibibazo vyawe, kumbe nawe yibusi vyiwe ko birusha ivyawe, akakubwira ijambo rimwe gusa maze ugasanga ni utegeza kumufasha. Nturire, amarusho y'umugororotsi arahari. Kandi inino jambo ntiryanditse ati amarusho y'umunyabyaha, handitse ati amarusho y'umugororotsi. Kuba wabaye umugororotsi nicyo cyatumye uronka ayo marushwa. Abantu ntibagutahura, kandi sina ngombwa bagutahure. Ega na Yesu ntibamutahura, none ko abo yaraje gukiza nibo bamubambye. Amarusho yawe ni menshi nivyo, ibibazo vyawe ni vyinshi nivyo, wabuze minervale nivyo, wabuze ayo kuriha hariya hahandi nivyo, urafise ingwara yakubabaje cyane nivyo, amadeni vyaranse kuyavamo nivyo, uwo mubakanye yama yakubwiye nabi nivyo, yama yakwirukanye nivyo. Undi mama niyo yabaye mu marushwa, aho umushinga naye yama yazanye abandi bagore kuburira, akamubwira ati va kuburira ndafise umushitsi. Ayo sa marushwa. Nivyo warabibayemwo, ingwara ugwaye niyo nabandi bagwaye, mugabo abandi barakira, barabaha umuti bagakira, ariko we baragerageje imiti yose ibaho ku isi byaranze. Abandi mubakiye rimwe bafise abana nivyo, nibitangaje. Waragerageje, waragiye kubaganga bose uzi, n'ababandi byaranse. Kandi usenga, waragerageje uburyo bwose, harageze n'igihe widodombera Imana uvuga ati Mana je no bivamo je, kandi je sifisira je no bivamo. Byaranse ko bihira. Waragerageje guhindura isengesho, mu bikorane byose biba ngaho mu gisagara cya Bujumbura nta gikorane na kimubura kujamwo, kugira ngo wumve ko uronka ijambo rishasha ry'inyene wosenga bushasha, wosenga ukundi gushasha kugira ngo Imana ishoye kumva ayo masengesho.
ibikorwa by'Imana ukora birenga ko abakozi b'Imana ni ubarihira itike yo kujya mu bikorwa by'Imana. Abavuga butumwa wirigura bafasha, ibikorwa by'Imana urabikora neza cyane kandi uritanga gose, uriyubara no kubesha kuri telefone. Urazi ko ari byo abantu benshi baharaye, ukaniyubara na telefone ntuyibeshe ko koko ivyo nivyo yagaragaje ko uri umugororotsi. Ariko kandi kuba uri umugororotsi byakuzaniye kugira amarushwa y'umugororotsi ni menshi. Ariko iryo jambo ntirigarukiriza aho nyene, rivuga riti amarusho y'umugororotsi ni menshi ariko hora yamukiza yose di. Ntabwo imukiza amwe, nta nubwo imukiza 5 canke 10, imukiza yose guhera kuri A kugeza kuri Z, guhera ku cyambere kugeza ku cyanyuma, kuko niwe Alpha na Omega. Oh, Simba wa Yuda. Simba anapoonekana, simba wote wengine wanakaa kimya. Intare y'umuryango wa Yuda iserutse, izi ni intare zose zirahora. Yesu aserutse, ivyikakisha vyose, ivyitaga ibiyambaye, ivyabona ko umenga bigeze akomeye, ivyabona ko umenga biragufiteho ububasha, byose bica byicara kimya. Uhoraho rero agiye kugukiza vyose. Vuga uti amen. Uhoraho yahagurutse kugira ngo agukize vyose. Nigihe cyawe cyuko ubikizwa vyose. Warabayeho igihe n'ivyo, igihe cyuko uba mu marushwa. Ni ibihe bibiri, nigihe kimwe cy'amarushwa n'ikindi gihe cyuko Uhoraho bigukiza vyose. Ugeze rero mu gihe cyuko Uhoraho agiye kubigukiza vyose, kandi ni wavyizera bikuba kuko nyene. Vuga uti amen. Yesu mu gukiza abantu kenshi yababwiye ati kwizera kwawe kuragukijije. Niwumva no majambo kuva umenga ntaca gufashije, nukuri nta nicaza kugufasha. Mugabo numva no majambo ukumva ko agiye kugufasha kandi ko agiye kugukiza vyose, araza kugukiza vyose. Vuga uti amen. Ubuzima bwawe ni gifungu ku bandi. Ico kintu sinzi kugitahura. Ubuzima bwawe ni gifungu ku bantu. Abantu ntibazi ubuzima bwawe, bakubona wambaye neza, bakubona uza mu muduga mwiza, mugabo ntabwo bazi ubuzima bwawe. Muri louange na adoration uraririmba neza cyane, ukarira mosozi, abantu bakavuga ati umuntu agiye mu mwuka, agiye mu mpwemu, agiye hejuru. Nukuri agiye mu mpwemu, nukuri urimo nari mukanavuga mu ndimi wanashaka, irindi rimo kinjira mu mpwemu koko. Abantu bagatahura bakavuga tujya mu nukwera rasenga Imana, aragiye mu mpwemu. Nivyo koko bugiye mu mpwemu, ariko cyane cyane ufise ikibazo, usanga ufise ikibazo kiri mu mutima wawe kikubabaza, kigutuma mosoza koroka, wibutsa amagogo urimo, kenshi urarira. Abantu bakubona urize bakibaza ko urishijwe n'ijambo uri kurumva, kumbe mu mutima urababaye, kumbe mu mutima nibironda, kumbe mu mutima nibiguma, kumbe mu mutima waraboze, ntugishoboye no gutwenga. Ugira nk'uri ko aratwenga mugabo utari ko aratwenga. Kenshi uramwenyura gusa bikanga kutwenga gose, kuko umutima uraboze, umutima urababaye, umutima ugeze ahantu. Ariko no musi aragukiza vyose. Muva ndagusengera kandi ndategereje kumpa igishinga ntaye cy'ivyo Uhoraho yakoze, kandi araza kubikora. Naho itobicisha irazingeneza kugukiza. Umukozi w'Imana umwe yagiye mu Bushinwa hari mu 1840, agiye kuvugira y'ubutumwa, yari missionnaire. Agiyeyo uburyo yabeshwaho nuvuga byo kugura ibifungurwa bwava muri Amerika, nuvuga bwava iyo yajava.
akigisha ijambo ry'Imana kandi akaronka n'akarasiyo. Uwundi munsi amayira aruga gukuntu ntiyabagishoboye kuronka ka karasiyo, kandi baca batanga itegeko mu Bushinwa ko bibujijwe kandi bizira bikazirizwa ko umushinwa agurira canke agurisha indya kuri abo missionnaire b'abanyamahanga. Ayo n'amarushwa. Ubwa mbere amafaranga aramuheranye, ubwira kabiri ingingo irasohotse ko nubwo yoronse amafaranga nta nahantu namwe yoronseho gusumira. Mugabo nta Imana itoca muri baba Kristo yaramaze kuronka, baba yaramaze kwigisha ijambo ry'Imana, umwacha aritanga avuga ati nibikunda ko banse ko bagurirwa, ko banse ko tubagurisha kwinjya, reka jinda zibahe ku buntu. Ico cucu ndibaza kirarukuwe, yaca bagemurira injya misi yose kandi ku buntu. Iyo ngingo igihe yaza abandi ba missionnaire babona kumenga n'ingingo mbi ije kubacinyiza, ariko kumbure yari ije kuba inyishu yo missionnaire. Amafaranga yari yamuheranye kugira ngo aronke injya zagusa. Nta Imana itoca. Wowe ni witandukanye gusa n'icyaha, ni witandukanye n'ibikoko. Utijake kwitandukanya n'ibikoko. Reka ndagwa kandi karorero, ndakunda uturorero cyane. Hari mu gisoda mu gihugu cy'Ubusuwisi, aho hari umusirikare yakunda kujya atevye, kandi imbere yo kujya agasenga akunama kamera nk'usenze. Maze undi munsi bamwitegereje cyane, umumajoro yabatwara acaramubaza ikibazo ati mbega none kubera iki imbere yo gufungura wama uraba hasi ugahumiriza, usuzuguye iki abandi bose bapfa uko bariye badasenze? Amwishurira ikibazo, amwishurira inyishu ivuga ati nagombye kwitandukanya n'ibikoko. Wa majoro aratahura ko igikoko mu gufungura ntigisenga, ariko umuntu ategezwa gusenga. Niwitandukanye gusa n'ibikoko nta kibazo. Ora gufite imigambi myinshi kandi myiza. Ivyo yateguye ku buzima bwawe si ivyo yateguye ku buzima bwawe, ahubwo nivyo aza gushitsa ku bugingo bwawe no munsi. Vuguti amen. Abantu bagiye kukubona batangare, bahora bafungura nawe mugabo ntibari bakuzi, mugabo bagiye kukumenya. Dufungura nabo, turyama nabo, twambara nkabo, tugenda nkabo, twiga amashuri cyo kimwe nabo, tugendera muri bus cyo kimwe nabo, cyangwa tukagendera mu voiture cyo kimwe nabo, ariko ntabwo tumeze nkabo, ko twebwe tufise isezerano. Kandi iryo sezerano kuri wowe rishitse no munsi. Vuguti amen. Utijake neza none yangwara ngiye kwikira, kubera ko utayikira ejo ntihoja kwa muganga bakagupima bagasanga yarakize. None Jack ngiye kuronka akazi, kubera ko utokaronka ejo genda depose mvise bishinga naye byinshi cyane. Hari kuwa Mungu si rimwe cyangwa kabiri, hari kuwa Mungu mu gatondo tuko tuvuga amajambo nkaya. Umuntu umwe arambwira ati, haizi minsi ambwira ati wari wavuze ati cujana dossier, ati nanjye ncandajana dossier kandi naciye nkira. Vuguti amen. Undi mwene data wewe azuza gushinga intahe undi munsi yarafashe ingingo yo kuja kuyahura. Hari kuwa Mungu mu gitondo afata amafaranga agiye kutanga kugira ngo bamugurire umugozi, nako yaramaze kugura umugozi, aguze byose yabishize ngaho agira yiyahure. Ijambo ry'Imana mu gatondo tuko tuvuga duti, ico gihe twavuga mu Giswahili tuvuga duti wewe ugira wiyahure burahagaritse wumvirize. Yarumvirije n'ubu ariho. Amen amen. Ijambo rifite ububasha, rifite ububasha. Uno munsi n'umunsi wawe w'inyishu. Aho byakabereye ni kera sha. Aho byakabereye ni kera. Nivyo umugororotsi, amarushwa yawe yabaye menshi, none ubuhoraho agira yagukize yose. Vuguti amen.
agira ayagukize yose, nta nimwe ifite ububasha bwo gusigara, byose igira ibigukize. Amarusho y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho agira ayagukize yose. Ibibazo waciyemo ni byinshi nibyo, mugabo inyishu yawe sejo canke hirya yejo nuno munsi birugurutse, maze hirya yejo canke ejo ni uzocubona bya bindi, kwa kundi ugomba gutanga, kwa kundi ugomba gukora, kwa kundi. Reka tumeze kano karirimbo maze tuje dusenga. Ndagusengera wewe wabaye marusho kenshi kandi ugira ukwizera kenshi, mugabo biranga. Warasengewe kenshi, suko baje bagusengera batagira imbaraga inkomezi, oya, suko bo babata mugabo nigiye cikitari bwagire, kandi ico gihe nuno munsi utijake koko nanje. Yes, apana nawe, ahubwo ni wewe. None ijambo ry'Imana rirabesha. Amarusho y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho yamukiza yose. Kumbure wawugurira radio utevye gato, ni Zaburi 34 ku murongo wa 19. Nigihe cyawe, harabaho ibihe by'abandi, mugabo no munsi nigihe cyawe. Nta mpamvu nimwe Uhoraho gukorera igitangaza. Yagikuriye benshi cyane kandi ndabazi, mugabo kandi nawe agira bigukorere, kandi uzoshinga intahe n'imbere y'abandi. Ambayo una shida, usifikirie Mungu amekuacha. Kina mwanzo kina mwisho, kitambo bado shida yako itakwisha. Jipe moyo Bwana na kujua. Amen. Kitambo bado vita itaisha, kitambo nazo ruba zitapoa, tena nitalaza kichwa changu bavuni mwake anayenipenda. Nitaziona na amani, mbinguni hazitakuwapo dhambi. Nitaziona na amani, mbinguni hazitakuwapo dhambi. Kitambo bado roho ya umizwa, kitambo katika usiku huku, machozi ninatoka mara nyingi, sababu sijaona bado Yesu. Lakini asubuhi ya milele, huko mbinguni sitalia tena. Lakini asubuhi ya milele, huko mbinguni sitalia tena. Kitambo bado ya kuchoka huku, kitambo tena nitaona Yesu. Na huru mbali ya hatari zote, nitastarehe mikononi mwake. Uvuli wote utaondolewa, na nuru uko kamilifu kweli. Uvuli wote utaondolewa, na nuru uko kamilifu kweli.
mateso yangu hayazuru tena, nitasahau yote kwake Yesu. Nikisumbuka muda duniani, mbinguni sitaona shida kufa. Na Mungu atafuta kila chozi, ataondoa maumivu. Machozi ya wamama, Na Mungu atafuta kila chozi, ataondoa maumivu. machozi ya watumishi, Na Mungu atafuta kila chozi, tena ataondoa maumivu. machozi ya wadada, wakaka, Kila chozi, ataondoa maumivu. shida zote uliopitia, Atafuta kila chozi, ataondoa maumivu yote. machozi yote, Atafuta kila chozi, ataondoa maumivu yote. Na Mungu atafuta kila chozi ya wababa, wamama, wakaka, watumishi wote. Warakoze cyane rero abatwandikiye message bavuga ati Jack uriko uraturemesha, ati ivyo uriko ndacamo nivyo nyene. Undi ati Jack ati nivyo, ati mu rugo nta kigenda, ati ingorane. Undi ambwira ati ndi mu Gatogota muri Kongo, ati birababaje cyane, ati yaba uca mageragezwa ugatwengwa n'abatizera, atari ko twebwe ati uca mageragezwa ugatwengwa n'abizera, n'amageragezwa andi nandi menshi. Ariko rero ntugire ubwoba, Uhoraho agira bikore. Vuga uti amen. Uhoraho agira bikore kandi yurutse kubwo kugutabara wowe. Vuga uti amen. Ni wewe aje gutabara, nta wundi. Ari ku ruhande rwawe. Rino jambo rije buke cyane, mugabo umunsi uzobibona n'amaso yawe, ntuzubure gushima Imana, uzoce wibuka zino tariki uzezandika hano. Ndagomba ko ugira ikintu kidasanzwe, fata zino tariki uzandika hano, ucuvuga ati Imana waransezeraniye, kuko ni ijambo ry'Imana, ni isezerano hawe. Vuga uti amen. Ni wajyanjanje wako je ntumbaze. Reka dusenge. Niwifate mu gikiriza, ngomba ko umugororotsi Imana imukorera igitangazo no munsi. Zino tariki zibitariki umuntu atazopfa yibagiye mu buzima bwiwe, kuko Uhoraho ko igitangaza kidasanzwe. Amarusho y'umugororotsi ni menshi, mugabo agira yamukize yose. Ntabwo ashobora kumukiza amwe cyangwa asiga yandi, agira mukize yose. N'abantu bose bazobimenya, n'ababandi, na wa wundi ya nshuti yawe ibujumbura, na ya nshuti yawe ibaruguru, na ya nshuti yawe ibahanze, bazobimenya bose, bazomenya ati nakayishuwe. Kandi inyishu yawe ntuzorinda kuyivuga, abantu bose bazoyibonesha amaso. Ni kenshi abantu bagutwenze ngo ntugire umwana, ni kenshi wegera umwana abantu bakavuga ati ati urabaneza nta mwibe, urazi ko atagira umwana. Ni kenshi bakubaza ati mbega wowe uzi guheka umwana, kubera bazi ko atawufise. Ni kenshi bamaze kubwira amajambo menshi agoye ababaza, ukitwengesha mugabo umutima bikababaza gose. Ni kenshi abamenye kugwa iyo ngwara kumbure abantu bavuga kwidakira, ni kenshi bakubwiye amajambo mabi, ni kenshi banga no kubegera, ni kenshi banga no kumufungura hamwe musangira, bavuga ati wava wanduza iyo ngwara. Ni kenshi bakubonye mu busambanyi bukomeye cyane bivanye n'iyo ngwara wagwaye, ni kenshi bakubonye mu icutarimwo. Mugabo ngira nsenge uno munsi sejo nuno munsi woragira bihindure vyose. Agira bihindure, Uhoraho bigukize vyose, apana bimwe mugabo vyose. Ni jambo ry'Imana, si jewe Jack si jewe, mugabo ni jambo ry'Uhoraho. Agira bigukize vyose, aho vyakabereye ni kera, leo apana kesho. Leo Bwana naenda badilisha hali ya maisha yako. Walokucheka watashangaa wakiona mtoto kwenye alikusumbua na kukudharau na kuita mpangaji, utashangaa siku nyingine anakuja kupanga kwako. Hii ni kweli.
alikunyima lift kwa gari yake, utashangaa siku nyingine anakuja kuomba na wewe. Yes. Wakwirukanye ku kazi uzotangaraje kugusaba kazi. Jack, c'est possible. Yes. Iyo yishuye ntibisunikisha amaboko gusa, asunikisha vyose. Kandi inyishu yawe ni ngombwa ishike. Nta mpamvu nimwe yo tumutishurwa uno munsi. None ko ari ijambo ribivuga, nibifate mu gikiriza ngira ngusengere. Mana Data uvyagiye aherawe, ndagushimiye kukugira neza, ndagushimiye kukugororotse, ndagushimiye kuko ijambo ryawe ridahinduka, kandi ijambo ryawe uko ryanditswe uko riri nuko nyene, kandi riraduhumurije no munsi ko amarusho yo mugororotse ni menshi, mugabo ugiye kuyatukiza yose. Yesu we. Jackson, Jean, Pascal, Paul, Janine, André n'abandi, Josette, Josiane, Josephine n'abandi, ugiye kubagirira neza, ugiye kutugirira neza. Amarusho yo mugororotse ni menshi, uno munsi utubwira ino jambo, ugiye kuyadukiza yose. Izina ryawe rihabwa icubahiro, ubwami bwawe nibuze, ugire neza nkuko wamugira neza. Ndakweretse uno mu papa, uno mu mama, erabe yashize ukuboko kwiwe mu gikiriza, arindira icuza gukora uno munsi. Ijambo ryawe niriza ejo, riza uno munsi nyene, ntabwo ari ejo hashize cyangwa ejo hazoza, mugabo uno munsi ugira ibikora uno munsi. Ingaruka yavyo irashaka kuzoboneka ejo cyangwa hirya ejo cyangwa hirya ejo, ariko nuno munsi vyugurutse. Yesu, ndagushimiye kuri iki gikorwa ukoze uno munsi. Ni igikorwa kidasanzwe, ni igikorwa gihinduye imitima ya benshi. Kora mu mitima yabo uhindure. Eraba yaragutakambiye kenshi, vyaranse ko arongogwa, yarabaye iciro ry'imigani mu quartier, ku mutumba bako. Vyaranse ko arongora, vyaranse ko aronka umwana, vyaranse ko aronka akazi, vyaranse ko ava mu bukene, vyaranse ko aronka inzu, vyaranse ko aronka agakiza, vyaranse ko aheba ico cyaha arimo. Yesu gira neza uno munsi. Zino tariki ni tariki zitibagira no mu buzima bw'umuntu. Mana Data, ugire neza nkuko wamugira neza, wigaragaze nk'Imana nkuko wama wigaragaza. Reka abantu bawe babimenye kuri Imana, reka bose bamenye kushoboye, reka bose bamenye kuhambaye. Abo wagiriye neza ni benshi, kandi narabonye n'amaso yanje. Na jewe ubwanje umaze kungirira neza. Jewe ubwanje ndigishinga ntaye, kandi ndashinga ntaye. Uruhoraho Imana, urashoboye. Reka bose babimenye, reka bose bashime, reka bose bahimbaze, reka bose batazire uhoraho. Ndazi kuno munsi wuguriye ibitari bike. Yesu Kristo, bagirire neza, ndizeye kuza kubikora. Ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu. Amen. Wari kumwe na Jackson Nkishimana muri no mwanya w'amajambo y'Imana. Ufise ikibazo